haraheze iminsi hariho abamenyesha amakuru baduhamagara bo mu Rumonge, ab'Igitega, abo ngahi Bujumbura, kugira ngo batubaze ibintu biriko birabubu cyane cyane kuri izi nzoga zirimo tangawizi cyangwa imitobe n'izi nzoga imitobe y'ibitoke kubera iriko irasubira ku isoko. Ariko cyane cyane uno munsi twifuje gutanga umuco kuvyerekeye isango twari twatanze ry'ibi bitekezo bikoreshwa ubugira kabiri ryaheze itariki 26 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka, ariko tubona yuko bitariko birakurikizwa. Abarundi baragoye nuguhozako, ariko twizera yuko bizogenda neza. Uno munsi twabatumye ko kugira tugire ico tuvuze kuri ibi bitekezo bikoreshwa bugira kabiri gusanga bikwiragiye hose. Mu bisanzwe twaratembeye amasoko, tuguma tugendagenda. Muri no misi twaragiye Muyinga, Ikaruzi, twari twasabye dushimitse yuko aya macupa ya kinju canke akwavi canke sangwe, murabizi byose biri ngaha, atekeje ibintu yuko yova ku isoko. Haragiye havugwa byinshi, je naragiye nkurikira abanyagihugu bagize ico babivugako. Turababara cyane muri iki kigo kijejwe ibyo kugenzura ubuziranenge, iyo abantu baba bakuru baba bato bariko baratanga insiguro z'ibi bitekezo bigira kabiri, kuko bose insiguro batanga bobo ubona yuko ari insiguro zigenda ziraba ibintu by'ubutunzi, les choses économiques, kuko bose babona twebwe nibareka gutekera tureka gutekera muri aya macupa tuzoba duhombye, tuzoba tugizende, byose bakabibona mu mafaranga. Ariko suko vyategerezwa kugenda. Twategerezwa kubona ubwa mbere amagara ya bene gihugu. Iki kigo mu byo tujejwe ivyo birimwo. Mbe murazi yuko kijya kiringo c'itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2023 twari twatanguye kukivuga kuva mu 8 itariki 26 z'ukumunani 2022, ariko ukasanga ni ibintu abantu bafata uko nyene minenego. Ariko twaragiye dutembera mu masoko, turi Makamba turabaza abantu, turi Gitega turabaza abantu, mbega mwarumvise yuko ibi bintu bitekeje kabiri atari byiza, vyonona amagara y'abantu, ibintu bibitekewemo? Bose bakavuga ati turabizi, turavyumva, turarindiye isango, ariko turarindiye yuko leta iduha ibindi bitekezo. Urumva ivyo bintu si bintu bitunezera ngaha muri iki kigo. Mbe ni kubera iki ibi bitekezo vya kinju canke sangwe ibi en plastique bavyita yuko ari ibitekezo bikora rimwe, aisage unique? Ajya abantu barazi gituma ari aisage unique. Murabona amazi avamwo kesha abantu bayanwa bari ku mirimo, nta bikombe baba bafise, bashira ku munwa. Abize microbiology warabizi, microorganisme zirimo ni nyinshi cyane, ku buryo rero ivyo bagiye gushiramo kiretse yuko izuba cyangwa ibindi bivyonona, niho hava izi ngwara za kanseri mu nyuma. Turabizi rero, tukaba dushaka yuko iki gikorwa nukuri caya macupa en plastique twogihagurukira twese.
si igikorwa cya BBN nk'uko benshi babivuga. Maze iminsi mbona ngo mbega yemwe ngo ku isoko ya Kotebu ngo inyama ngo zisigaye zinuka ndiki ngo BBN iri hehe? Twebwe duhagarariye BBN, turabanyagihugu nka mwebwe, dutegerezwa kubaja imbere kugira ngo turabe yuko ibintu byogenda neza. Rero kuri iki kibazo cy'ibitekezo bikora kabiri, nta bishobisho, nta mpuhwe zitegerezwa kujamo. Kukubera iki? Kukubera ucumenga twebwe ibikorwa turiko turakora babifata minenego kandi ibikorwa by'ingirakamaro. Twebwe aha muri BBN kugenda mu isoko zikwiragiye mu gihugu cyose cyangwa ku mabarabara, tukabona amazi cyangwa tukabona ubuki cyangwa tukabona n'ibindi byose biri mu macupa yanditse ko marke ya Kinju. Ico ni igicumuro gikomeye kubijanye no kugenzura ubuziranenge. Rero abantu murazi biragoye, iby'ubuziranenge ntibiratunyura. Mugabo inkuru nziza twobabwira, turamaze no kubibabwira, haranditswe politike y'igihugu ijanye n'ubuziranenge. Inama shikiranganje yarayemeje itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2022, mu kwezi kuza itariki 5 niho hazoba lancement officiel yayo. Iyo politiki irashingiye cyane gukaburira abanyagihugu bose kumva yuko ubuziranenge muri byose bufise akarusho kanini. Mugabo naho itaraza twicare, nitwovuga ngo muyinga canke mu mayinga abiri, twebwe ntidushaka aya macupa ariko marque kandi ari en plastique ariko aratembera mu isoko arimwe ibintu, ntidushaka kuyabona. None Kinju amacupa yari ku isoko imaze imyaka ingahe iri ngaha? Mbere yuko Kinju iza ibintu ntibyadandazwa bikamera neza. Kera ntitwagenda kugura amavuta tugatwara Kagembere tugasubira imuhira. Ihetswe ubu hariho n'ubundi buryo buriko buragira. Rero ivyo aho niho ikigo BBN gihagaze. Ndasubiramo mu ncamake, nta kiringo dufise cyo kugira twongere abantu. Twaravuganye n'abantu, ahari abantu benshi bakora aya macupa, badusohorera amacupa atariko etiquette, abariyo abantu baba baratekeza kugira ngo turabe yuko iki kibazo gitora inyishu. Kuko aya macupa mubona singahi wacu gusa, ni mu bihugu byinshi arateye ingorane. Sukurera amaboko nukuraba ingene tubigenza.